Kwizina rya data rya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Mariko ku kigabane cyaho cya mbere kuva ku karongo ka 32 kugeza ku ka 34. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Yezu akiza abagwaye benshi. Ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abagwaye bose n'abiziziwe n'amashitani, igisagara cyose gikoranira imbere y'umuryango. Araheza akiza abagwayi ye benshi bafise indwara ziri kwishi, yirukana amashitani benshi kandi ntiyareka amashitani ngo avuge kuko yo yari amuzi. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana. Haleluya amen, haleluya haleluya amen amen. Bana b'Imana, iri jambo ry'Imana ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu akiza abagwaye benshi. Ni jambo rinezereye cyane, je riranezera cyane. Akarongo ka 32 kavuga ngo ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abagwaye bose n'abiziziwe n'amashitani. Ngo ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abagwaye benshi ngo n'abiziziwe n'amashitani. Yezu akiza abagwaye benshi. No kuvuga ugiye haruguru ubona aravuga ngo Yezu akiza inabuko wa Simoni. Aha baba muzaniye baba musanze aha yari kwa Simoni Petero, aho yasanze inabuko wa Simoni Petero agwaye nyonko akamukiza. Rero ku mugoroba abantu rero baramenya ati burya Yezu Kristu ari hajya kwa Simoni Petero. Ubufise ikibazo wese, ubabara umugongo, ubabara ukuguru, yaca yirukaho Yezu ari. Haleluya amen. Rero udashoboye kugenda abavyeyi bakamujana birumvikana. Rero ngo nabari biziziwe n'amashitani, nabari mbese abimibembe bose, mbese babandi bose banyagupfa bari babazanye aho Yezu ari arabakiza. Kandi rero Imana tubwira Yezu Kristu n'uyu munsi arakiza kandi ntibisigura ko upfuye wari wizeye ko aza kugukiza ko atari ukugukunda. Oya, kuko twese dutegerezwa kugera igihe cyo gupfa, kuko atari ibyo twokwiyamira mu mubiri. Rero barabamuzaniye rero kuwo mugoroba. Reka tubandanye 3:3 bavuga ngo igisagara cyose gikoranira imbere y'umuryango. Ngo igisagara cyose gikoranira imbere y'umuryango ni kuvuga cyakoraniye imbere y'umuryango kwa Simoni Petero. 3:4 araheza akiza abagwaye benshi bafise indwara ziri kwishi. Ngo yakijije abagwayi benshi bafise indwara ziri ubwoko bwinshi. Niyo yawe yari irimo, niyo ngwaye yari irimo. Kandi jewe rero hari nyinshi yankijije, kuko jewe naragwaye amatwi gushika naho ngaha anya bambwira ko barankoreye ibizamini byose bishoboka. Bambwiye ko ndi mu bantu ba mbere ngo bumva cyane. Ndababara amatwi akambabaza kandi urega. Haciye igihe, haraciye nk'imyaka 10. Haraciye imyaka 10. Haraciye imyaka 10. Amatwi akanja kwanza ayo matwi yatanguye kufata amazi igihe gitonya nshitse ngaha. Hanyuma amatwi akanja harageraho nibaza ati ko biri kose nkiyumvira ko yoba ari ni telefone. Hanyuma ndaja mu baganga batandukanye, hanyuma baza barandungika mu ba specialiste
ubwo nyene n'umutwe nkumva urambabaza kubera ayo matwi hajamo n'akayaga hoho bikaba bibi. Rero ndahangayika biragera mu ba specialiste bo ku rwego rwo hejuru ndabagendamo, gusa inyinshi bambwiye ati urakomeye nta ngorane ufise, ati ahubwo wewe uri mu bantu ba mbere bumva cyane. Ntambabaye nibaza iyo nyishu bampaye n'igihe kinini naza ndazembagira ngenda gukoresha ibyo bizamini. Ariko kubera Yezu Kristu cyakora aho bari ikintu Yezu yari yashatse kusigurira, kuko kweri narayakize kandi ndayakira atamutinyoye iyo nyene byarijanye, ariko ndumva neza gose ko ari Yezu Kristu yankijije amatwi. Hanyuma kandi ndashima Yezu ko ndi muri Tanzania naragwaye ingwara y'umutima, mpangayitse, ndushe, nduhijwe n'abisi, nduhijwe n'ibyisi, imibabaro. Ariko icyo gihe haragera naho umudogita ambwira ati nzogende kwihana. Ibyo ni amashinga intahe, abona geshingira intahe narabibabwiye. Hanyuma ndababara kubona umudogiteri, kwanza yari n'umutanzania, umudogiteri w'umutanzania anyimye ni panado basi cyangwa ngo apfuma mpaka nini ka vitamine basi numve ko mvuwe. Nta mwana avuye kuragirira nasenga mbwiye ngo mama nguragenda kwihana. Ntamubwira jene umukristo ndasenga nambaye n'ishapure wanashaka, jene umukristo ndasenga ngo mama ngo uri umugatolika, ngo muri gatolika ntibasengera abagwayi ngo bakire, ngo ariko ngo niwaja kwihana ngo mu bapenigoti mu madini y'abakizwa ngo bazogusengera uzokira. Kandi rero kweli nukuri Imana imumpera umugisha hari hose, nimba akiriho Imana imumpera umugisha, niyo nazo n'Imana izomwakura azoje mu bwami bw'ijuru, kandi ndumva neza azobujamo, kuko nyimba ari n'umurokore yarambonye mw'ikintu jewe yeretswe n'Imana je ntibonako. Kuko mvuye aho nagiye mbabaye mugangenda ndiyumvira muri gatolika ntibasengera abagwayi ngo bakire, ngo natwe twarabagatolika ngo hanyuma turavamo. Ndabyimvira mugabo casanga none je ko nkiri umwana papa yansengera nkakira, ngwaye naragwara ingwara hanyuma papa akasengera nkakira. Narabona abatoyi banje abasengera bagakira, cyane cyane jeho narakunda kugwara bikanka ko ndanasinzira nkasinzira aruko papa arinze kunsengera kandi bikemera. Ndabona rero yuko muri gatolika basengera abagwayi bagakira, kandi ndamenya neza ko muri gatolika ari Imana by'ukuri. Ndamenya ati Imana yaranaturinze mu ntambara, irarinda umuryango wa data, twese turarokoka. Nigira inama rero yo kuja kubibwira abagatolika. Umwarimu yitwa Juvenale ari mu giteranye, Imana imuhwezagira hari hose n'umuryango wiwe. Nagiye no kumuraba mu misi heze aho nari mu Burundi, Imana imuhezagire cyane, n'umutama arakuze. Ariko ndagenda rero ndabimutekerereza, niwe yasengeye rero, nta nubwo we yarampaye impanuro arambwira dutegura umunsi wo gusenga. Hanyuma nongeye kugenda ndamubwira ati burya rero Imana yaratwumvise, je narakize bya bigwara byari bindemereye binduhije. Rero nuriya mu dogiteri yarabonye ko muri jewe fise harimo abadayimoni banyicaye ko banyiziziye bangira umuja wabo. Ariko amaze kubimbwira nkagenda kujya muri gatolika nkabibabwira, uwo mwari mu Juvenali akanganiriza, akambera umuvyeyi, akanyereka aho soma muri Bibiliya, akasomera imirongo ya Bibiliya. Nahavuye ndemurutse mu minsi 3, kuko yari yamaye iminsi 3, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, na bya bindi byo kujayo ncanavyibagira kuko nari nakize, umutima wakize. Buriya rero bana b'Imana, iyo wegereye Yezu Kristu
ni special. Ibyo ni bimwe mu byo Yezu yangiriye. Murumva ko abarangijije n'umutima no guhahamuka n'ibibazo byari bindemereye. Hanyuma ngaha muri Australia Yezu yarangijije kansere bigeze kure, atani panade yinyoye, kandi sinovuga ngo narakize diabete canke ngo vuge ngo narayigwaye, kuko ndazi hamwe no samara nkifata uko nishakiye no hava nisanga n'ubundi yagarutse. Ariko Yezu yarayihagaritse. Yezu yarahagaritse diabete, ariko gusa kubera diabete hari gihe izanwa n'ibintu byo kurya sinzi ukuntu no bibabwira, ariko gusa muri jewe ndafise diabete, ariko kandi ntakiri kirantwara, nta bipimo birebire ngira. Aho hose rero ndashima Yezu ko Yezu yayiparitse, yarahagaze. Hari ibintu byinshi rero shima Yezu, ingwara zose rero zirakira, biravana n'ukuntu twitwaye imbere ya Yezu cyangene twashatse kunywana na Yezu. Kandi bidasigura ko ntazogera igihe nkagwara nkapfa. Nyimba nzogwara, nyimba bizogenda gute, Yezu wewe arazi ngene bizogendera, ngene bizogenda. Ariko gusa je ndashima Yezu cyane, ndashima Imana kuko Imana yaramishuriye. Imyaka yo kubaho kwanje nicaye ndayizi. Rero nari no gushobora gusubira mu byisi nkavuga ni reka nifati ko nishakiye, ninahengera muri ya myaka Imana yanyeretse hasigaye umwaka umwe nzoce nihana. Oya, ahubwo ndushiriza ukumva ko nkwiye kwiyegereza Imana, kuko Imana nyimba yarabimpishuriye, yabimpishuriye kuko yambonyemo ikinyizeye ko nokora muri icyo gihe cyo kubaho kwanje. Nkuko nanje nayibwiye nti Imana, ndazi imyaka afise, sinzi imyaka asigaje, ariko imyaka asigaje kubaho mu buzima bwanje ndipfuza kukubaha no kugukorera. Rero iyo myaka rero kuva Imana yarayinyeretse, ndagomba Abanyarwanda ngo kuyibyaza umusaruro, ndagomba kuyigiramo inyungu, nungukira Imana kandi nanje nzunguka, kuko ari byo bizongeza mu bwami bw'ijuru. Haleluya, amen. Haranira rero igihe cyawe gisigaye imbere yawe ugikoreshe neza, witeguye ko umwanya uwo ari wo wose Yezu yoza gutwara ishengero. Nukuri. Hanyuma ndashima Yezu ko mu ngwara yankijije no kureka kwipfuza iby'isi. Ndashima Yezu. Jewe ndi mu bantu, ego nta muntu adakunda amahera, nta muntu atonezerwa no kubona abaye ahantu heza canke atunze byinshi, ariko mu by'ukuri jewe uguhahamukira ibintu nari yifise mu gihe giheze, numva noja gukora, numva nogira ibi kugira ntungibi, ntabwo bindimo pe, ntabwo bindimo. Mboneyeho no kubwira abantu, mu by'ukuri muri abantu benshi mumbwira ibibazo mufise, muri abantu benshi munambwira ko mutumviriza ijambo ry'Imana kubera amatelefone yanyu yapfuye canke yononekaye, muri abantu benshi mufise ibibazo, kandi by'ukuri ndabyumva biba bihari, ariko mu by'ukuri ntabwo no bafasha pe, kubera umva bana b'Imana bari munanyumva. Nukuri jewe narigeze kubabwira mu gihe cyahera ko Imana yanyeretse hateye inzara, kandi ko iyo nzara no mu nzi wanje yari yinjiye iwanje, inzara yarinjiye pe. N'agatebo k'umukobwa wanje yari yikoreye ku mutwe tuvuye gusuma utujumpu, karakorokera mu ruzi karatwara abantu bariko baradimbukiramo benshi. Mugabo tuguma tugenda twenena mu kirere ukuntu Imana iraduporoteja ntitwagwamo, mugabo abandi benshi baraguyemo. Ibyo nari narabivuze no kuri YouTube biriko biramaze igihe, usibye kuba abandi bahanuzi banaharunura ibintu by'inzara, nagiye ndabyumva abandi bantu babindunga iki yuko ngo inzara igiye gutera canke inzara igiye gutera canke yaramaze gutangura,
ngo izomara imyaka 7 kubwanje ndazi neza inzara yaratanguye kuko mu by'ukuri no munzi wanje yarinziye kandi nubwo yinjiye turacyari mu ntango kuko nyimba jewe nkoresha amahera 1000 mu ndwi 2 nkakoresha amahera 1000 kandi ayo mahera 1000 mu ndwi 2 nkasigaye nkaziba uko nayakoresha mbere narakoresha amahera 1000 mu ndwi 2 nkisanga nasigaje nk'amajana 5 nkakora ibikorwa mu Burundi nkanafasha abantu mu Burundi ariko ubu 1000 mu ndwi 2 gisigaye gihera nkabura amahera hariho nk'igihe nisanga amahera yamperanye kandi nari mfise amafagitire nagomba kuriha rero kandi kubwanje iracyari intango nyimba abandi Imana yarabahishuriye kwiyo nzara izomara imyaka 7 tukaba tukiri mu mwaka umwe mwibaza mu myaka 3 bizoba bimeze gute kandi hari abantu batashobora kubitegera neza ariko umva nabereka ingene mu bitegera imbere ya corona mu gihugu ndimo umukate twagura $1 muri corona warugeze ku $2 hanyuma igihe muri Putin yatakanye na Zelensky umukate wari uri ku $2 ubu ugeze ku $3 wa mukate twara tugura muri corona cyangwa imbere ya corona twagura $1 ubu ugeze ku $3 uko bukeye usanga mu isoko badugije kandi ugasanga na ya mashashe batekera mu batanguye kuyapunguza bana b'Imana ibintu bihari ikiro cy'inyama twagura $3 ubu kigeze ku $20 18 gutyo rero ni ubu naho Palestina na Israeli byarateye kandi hariya hari ahantu wasanga hari mihora igendera ca mwamazutu cyangwa se amaesasi yo gukoresha mu mamodoka kandi muziko ibyo ari byo bikora mu ndege mu mamodoka mu maboti hanyuma kandi kumva muri Ukraine honyene hatumye ku isi imikati iduga kuko ingano nyinshi zava muri Ukraine n'ibinyampeke byinshi none ubu muca mwumva ko ibi bya Israeli na Palestina n'ibindi bihugu biriko birabyicangamo byo mwumva bizotugeza hehe nabyo rero n'iyindi ngorane rero bana b'Imana icyo nobwira abantu dusenga twisengere cyane dutegereye ukuza kwa Yesu ibyo ukora byose ntubigire ibyibigirwamana ngo akazi ukora ukagira ikigirwamana ku buryo ukora akazi kakakubuza kuza gusenga ese Yesu niyakubita inzamba ariko wamunga abandi bari mu rusengero nawe wase kuja gusenga ukaja gukora ukaja ku kazi ego hariho ubuzi buri emergency abantu bakwiye kuja murambabarira kubavuze emergency hariho ubuzi ubona ariko se ubona ko byari bikwiye ko abantu bagenda muri ubwo butabazi ku munsi wa Mungu na Yesu yaravuze ati umuntu indogobwe yiwe yose yakwa kanga nk'abakora kwa muganga hariho ubuzi abantu bakwiye gukora mu by'ukuri ku munsi wo kuja gusenga ariko nabwo kwibuka ati nubwo ntagiye gusenga none kwemera kwa Imana yo bikubona ariko kuvuga ati uri kuratora akazi uri kuraja ku kazi wihambira cyane kugira wegeranye amafaranga kandi uzi neza ko wategerezwa kuza gusenga washika ujya mugahenuka ntunasenge bwaca mu gitondo ukabyuka wiruka ntunasenge ese koko Yesu niyakubita inzamba uzoba muri abo bantu bazaba bajanywe na Yesu Kristo bana b'Imana durakwiye kubaha Imana akazi dukora ntitukagira ikigirwamana abadukoresha ntitubagira ibigirwamana ibi twumve neza ko
umwanya wa mbere dukwiye kuwuha Imana imbere yuko dukora ubundi buzi, ariko ubuzi buhesha icyubahiro Imana atari ubuzi bwa pornography, kwirirwa abantu batamba, kwirirwa abantu baheneye isi. Yeza dutabare cyane gose. Ibintu birakomeye mu isi, ibintu birakomeye cyane. Hakwiye ko abana b'Imana tubaha Imana, tukumva Imana, tukareka kwitiranya n'ibyisi. Reka rero tubandanye, twariko turavuga ingene Yezu akiza ingwara izarizo zose, nubwo uca usanga ariko buriya ndiko ndasigura ibintu byinshi, abariko Yezu yabishatse mutima mweranda bariko arabinzanamo kugira ndabivuge, kugira hari habo bigirira akamaro, ndabizi muri bake ariko ndabazi ko hari habo bigirira akamaro. Rero twitwararike guhamagara Yezu Kristo, tumuhe imitwaro yacu. Ndamushimira ko yangijije gukunda iby'isi, mu by'ukuri sinkunda iby'isi gose, kuko ku munsi ukumva maze gutanka tangura kuzaniruka mu buzi. Mu minsi yeze naranabigerageje, mbwa naragwaye umugongo ku buryo ubu nama ntekereza nkavuga ati byari byose na Yezu yari yabonye ko ndiko ndamurengera. Imana idutabare cyane. Mu by'ukuri jewe Imana ibona ko ngomba kwiruka mu by'isi cyane, izozicubya. Rero ikindi shima Imana, ndayishimira ko nayisenze ikampa umutima wo kwikuramo ibintu by'abagabo, ikampa umutima wo kumva ko no kwicara nkasenga nkubaha Imana, nkumva nta mururumbwe wo kuja mu bagabo, sinabaye indaya mugabo, nkumva nta mururumbwe wo kwipfuza umugabo mfise, nkumva icyo ikiri muri jewe ni kwipfuza kuvuga rozari, ni kwisomera Bibiliya, ni kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ndashima Yezu iyo ngwara y'abagabo yarayinyijije. Haleluya, amen. Maze imyaka 8 nta mugabo tubana, atanu wo vuga ngo arazi iteko ryanje ngene risa. Kandi mu myaka Imana yanyeretse, nzi neza ko Yezu azokomeza kumproteja n'igifaransa cyane cyo muri, azokomeza kundinda. Bana b'Imana twizere Yezu. Icyo kibazo cyose rero ni no kumva ko uri umugore bikunaniye kurera abana canke biguhangayikishije iby'abagabo, niyo ni ingwara. Takambira Yezu. N'umugabo niko kuko kumva ko atahakijwe n'umugabo n'umugore wiwumwe, akaba ari kararurumba mu bagore babandi no mubiki, niyo ni ingwara mbi. Ja kwa Yezu uwo mutwaro awugukize. Izo nizo ngwara zikomakomeye ziri kurusha abantu. Rero ibyo byose Yezu arabikiza, ko yaranabwiye na wa mugore kwiriba rya Samariya, nyimba rya Samariya, aramubwira ati wa mugore we, umaye amazi yo kunywa yasanzwe, jeho no guha kunywa ku mazi yanje y'ubugingo, amara inyota uyanyoye atongera kunyoterwa. Ndamushima Yezu rero yarayampaye, kuko je nta byisi nyotewe cyane, nta by'abagabo nyotewe Yezu gusa. Numva kandi nawe ndamufise, ndumva neza ko Yezu ari muri jewe nanje ndi muri we. Haleluya, amen. Ahubwo angumemo nanje ndamugumemo, nawe niko shaka bimere. Reka tubandanye. Zari kwishi yirukana amashitani menshi, kandi ntiyareka amashitani ngo avuge kuko yo yari amuzi. Rero ngo yirukana ingwara zari kwishi, yirukana n'amashitani yari mu bantu. Ayo mashitani ngo ntiyaronka n'icyo avuga, ngo kuko yo yarazi ko ari Yezu. Yezu avuga bimwe canke ageze amashitani ahunga, kandi niko kuri amashitani arahunga. Bana b'Imana, ibyo byose ndabishima ko Yezu yabinkijije. Bana b'Imana, Yezu ni mwiza. Namye senga, namye ndababwira ibintu Yezu yagiye arangirira neza, yankijije. Aho rero yarangirije no mu bana. Abana banje bamwe bari bafise ibintu bitari byiza, ibyo yarabibakijije. Umuhererezi wanje yaragwaye ibye prepusi, nyimbari ibi mu Kirundi kiza yarigwaye intandara. Uwo mwana nkagira agahinda, nkaba namutondanye kwa muganga, ndamuha imiti isubira. Baganga barambwiye ati iyo ngwara ndikira.
ariko ikindi gihe abaganga atiyo usenga Imana yahe ati umwana wawe yarakize nca ndabereka kuko baniyambariye n'ishapure barabona umwana yarakize nkora ku rumenyetso rw'umusaraba ndashima Imana baratwenga nyene nije ndashima Imana kuko Imana niyo yamukijije. Haleluya, amen. Rero mu byashima Imana ni byinshi kuko abana banje bari baranyabagiye ubu bose baragarutse mugabo ari uwo nari narijaniye Burundi kwigayo kukugirana mu protege kubera ngaha haragoye. Yezu rero yaramuzanye n'umwana w'umusore ni sawa bimeze neza n'uwari yarazimiye yarazimurutse Yezu yaramunzaniye. Bana b'Imana nukuri jewe hari byinshi byo gushima Yezu. Hari ingwara nyinshi yankirije n'abana nabo mu muryango. Nawe senga ibibazo biri mu nzu yawe Yezu abigutabare. Ibibazo biri mu bana bawe mu muryango wawe Yezu abigukize. Umukamema Yezu abahezagire cyane. No guma mvuga hari byinshi byo kuvuga Yezu byo kumushima. Ibindi tuzobivuga ikindi gihe. Umukamema abahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Turagusenga Yezu turakuninahaza.